bati twebwe nk'ubu twaje kuvuga tuti igihugu ca Sudani cyafashe ababanyi babo bivukana bafata nabi hariya ku ruhande rwande ku ruhande urukino rwabaye hagati y'umugwa igihugu ca Libya na Cameroon. Libya yitwaye ivuga ngo ubuhagarikize ariko hagarikira urukino razi kugo rukino rwabaye yabitsinde 3 kuri kimwe bitatu vya Cameroon. Libya iti umuhagarikizi yarahengamye. Ivyo rero muravye ko vyigeze kuba mu myaka yaheraho FIFA yavuga ati hari urukino rwigeze kuba barusubiramwo yari muri match ya qualification nyene ariko uno munsi Cameroon yavuga ati twebwe amanota 3 nayi wacu nta cemeza mufise kubwanyu uno munsi basanze Cameroon hari ikintu yakoze ntishobora kugira ingorane turavye cagute baronse iyo preuve yo ko umuhagarikizi yoba yahengamye gute niko Libya yavuze ariko kikico ni kintu gombuzane ngaho uzuvye umupira ukuntu bimeze wowe urigera ubona match yasubiwemwo hariho match muri 2017 yasubiwe bijya naho babifashe nka skandale ya CAF itabaho yari match ya Senegal ndafite bijya ntibibaho ivyo ntibibaho umuhagarikizi ari ahantu nka resita ntizihinduka ico coco nta debate ko kizana uko ravye bavye bati aho irashobora kwespera ikintu Libya ko ushobora kuba kiyakintu nibishoboka nawe kirashobora kuba nibibaho umuhagarikizi yohanwa mugabo ivyo ntibina nuko ku mugabo afika urumva yuko ariko nababwira yuko hariho bamwe bidogera ibicanke biriya ndetse twabonye na Cameroon aramaze iminsi bari mu bihe bibi ejo bundi imbere ko bakina urukino kapiteni wabo yagiye aratanga conference de presse kuba ndetse makuru barekana yuko bari nyuma y'umumenyereza Mark Brice ubona yuko abanyakameruni batari kuramo uraba ryiza bivaye n'ingene Cameroon iriko irigenza muri kino gihe bari bayiteze koko iri mu kibanza ca mbere ariko siko biri nuko rero muri rusange wavyumvise ku mugabane wa Afrika nuko bimeze dusagaruka tubabwira ukungene bari kubaritegura ariko murumva yuko abakinyi muri kano kanya rero benshi bari kubaritegura kugira ngo bagaruke mu migwi yabo tuswe twarabe mu ma club yabo nuko tugeze ku munsi wejo nako kuri uno munsi mu bucagucagu isa 8 z'ijoro urukino rwari rwitezwe n'abantu benshi n'urukino go kurondera itike cyo kuja mu gikombe cy'isi yose ariko Argentina yaramaze gukatisha iravuga ati urukino tugwakirira iwacu muhira kandi imbere yaho yuko urukino ruba abana bakeba bankanye kuva kera baravuga bati kuri tere yiwacu tuza kuza dufise igikombe cy'isi ukuzo kwa mbere ariko kwa mbere kwabaye nuko aba ntibigera bahuza iyo bakinya ahubwo icyatangaje nuko muri runo rukino tutabonyemwo hashobora kuvamwo ikarata itukura kenshi twarabibona ariko kuno munsi ntivyabaye ariko bamwe bavuga ati Rafinha ati tugiye kubahasha kubakubita tubahashe atatakigongwe atakubabarira abandi bati nta kibazo wewe ntuzodukinana nikimenyamenya mwebe nta gikombe cy'isi muratwara mwebwe generation ihari twe twaragitwaye ariko turaza tukibereke nyuma y'imyaka igera kuri 2 tugitwaye itatu edaye tugitwaye dusure tucerekane tubavyonge urukino rero ruraje ruratanguye baravuga bati urukino mbega biza kugenda gute urukino rero baraje mu kibuga abatanga mu kibuga Emiliano Martinez di Buhariya mu igori asanzwe ari mu igori defense centrale Cristiano Romero nande na Otamendi capitaine kurana rw'ibamfu ni Tagliafico kurana rw'iburyo Noel Molina hagati mu kibuga hari Leandro Paredes Alexis McAllister Rodrigo Dopor na Thiago Armada umukiyo muri Lyon hari imbere hari wiswe Enzo Fernandez amenande na Julian Alvarez abandi bakiye ku ruhande rwa Brazil ni umunyegori yitwa Bento niwe batanguje mu igori urumva yuko uwitwa hari ya umukinyi Alisson Becker canke Edson Morales tarahari Bento hama defense centrale hariho Morillo hamwe na Marquinhos capitaine ku ruhande rw'ibamfu hari Arana hama ku ruhande rw'iburyo hari Wesley ariyo selection yiwe ya mbere hama Joelinton hagati ari kumwe na Nerea imbere yabo Mateus Cunha hama Rodrigo wa Real Madrid Rafinha ndetse na Vinicius urukino rero ruraba barakina ntivyatevye
urukino mu mwanya mutoyi umwanya ugira kane umunota wa kane pasi nziza zanzo hariya hagati y'aba defenseurs babiri Juan Alvarez akwega umupira abaca mu vyahumye ashiramo igitsindo asizamo igitsindo aba defenseurs babiri bamemeje kubasomera uyu Marquinhos na Moriro basigara barabana bavuga ati aduciye mu ryahumye gute ariko mu mwanya muto nyene ku munota wa 12 Enzo Fernandez ati nimuvyimbigwe biba biri kubusa ariko haciye umwanya ku munota wa 26 Mateus Cunha umwe mu ba satirizi bakomeye na hariya mu Bwongereza ko ndori mu byinshi umwe mu bakenye beza kabisa ari en forme mu gwi wa Wolverhampton mugana mukenye mwiza yanatsinze igitsindo ciwe ca mbere rero ca mbere muri selection biba biri kuri kimwe baravuga bati dushora kugaruka ariko ku munota wa 37 mwumva ibitsindwe byinjiye mu gice ca mbere ku munota wa 37 pasi nziza Enzo Fernandez kuri Alexis McAllister ashyiramo ca gatatu baja kuruhuka ibitsindo bitatu kuri kimwe ariko ngaho mwabantu mwe habaye amakarata y'umuhondo agera kurane mu gice ca mbere Moriro hariya yarayonse ikarata y'umuhondo ku munota wa 28 Tagliafico ku munota wa 40 Rafinha ku munota wa 40 nyene ariko arakontesta kuri ico kuri yo karata ihawe Tagliafico ariko aragaruka ku munota wa 41 Thiago Almada kuri kosa bamakata y'umuhondo amakata y'umuhondo agera kurane mu gice ca mbere baragaruka rero impinduka ziraba Mourinho baramukuraho yinjira Ortiz Joelinton aravamo hinjira Gomez Rodrigo aravayo ku munota wa 56 hinjira Endrick mwana wa Real Madrid hariya ariko kandi uyu musore wa Simeone arinjira havayo Thiago Almada kandi rero baca baraza ku munota wa 38 ku munota wa 71 wa muhungu wa Simeone araza arababwira ati jewe ntimunzi kuri centre Giuliano Guillermo kuri centre yavuye ku ruhande rw'ububamfu iragenda defense yose bibaza umupira nta muntu aza kuwukubita agasore karaza karawukubita urinjira ku ruhande rw'iburyo hariya atahorazi ko yoteye bibaye 4 kuri kimwe arivyo vyahejeje ari ibitsindo 4 kuri kimwe hariya abitwa ba Paredes ikarata z'umuhondo Ortiz ingi ikarata y'umuhondo Endrick hariya ku munota wa 87 ikarata y'umuhondo habonetse amakata y'umuhondo atari make ku ruhande rwose uru rukino Yves duhere kuko gwahereye hanze bame bati uwavuze amajambo menshi ntivyagenze neza nk'umukomantateur yabivuze ati Rafinha yavuze amajambo menshi hanze bimunanira gukina mu kibuga mbega amajambo yavuze mu kibuga yavuze imbere y'urukino ntiyoba yaramukwegeye bon amajambo inkino nkizi zikunda kuba zitangurwa Alonso n'amajambo nkari ya gutera n'amajambo kuko iyi ni classico yo muri America Latine aho Brazil bikina na Argentine nabakeba babiri mu vy'umupira w'amaguru bamwe batemera abandi bamwe babarusha ibikombe by'isi bitanu nkuko babirusha abandi bose Brazil ariko ibikombe muri rusange Argentine ibirusha Brazil ufashe na zijya za Copa America umva bafise bibiri bagitse bamwe batunze Pele iyo ni Brazil nk'umukinyi w'ibihe byose yabayeho umupira w'amaguru bamwita umwami w'umupira Pele abandi baza gutunga Maradona bamwe bandi baje kuvuga bati habayeho debaya ni Pele canke ni Maradona abo rero ni Brazil nande na Argentine bamwe baza gusubira kwitungira witwa Ronaldo Luis Nazario abanka benshi bemeza ko ariwe nimero 9 kuva yakabaho kuva isi yakabaho bemeza ko ariyo nimero 9 rutabandi cyo bacumvikana ko bose ariko Argentine baza kubaza kwitungira witwa Messi bemeza bati yamaruzanye nabo ba Pele nabo ba Maradona uyu yarabarusha kuri bamwe hariyo nabemera uko iyo podium rero nabo bamaze kuyigira urumva ibintu byose byo mu mupira mu mateka y'umupira bisa nibikwegera muri ivyo bihugu bibiri none hari ibihugu bisanzwe binabana rero intambara y'amajambo irakunda kuvuka iyo haza kugira Brazil yaranzwe n'amajambo menshi nishancana amajambo yateye imari nyinshi n'amajambo ya Rafinha aganira na mukuru wiwe Romario ku kinyamakuru ciwe asanzwe atangira ko ibiganiro byinshi Rafinha ati tuzoba kubita kabisa abasuzuguye umva ko avugisha ukwiyemera kwinshi
afashijwe n'uyo ntuze babashirako n'ibitutsi bimwe nyene umuntu atari busubiremwo mugabo by'ukwerekana nyene gukaniya gushika mwe Rafinha asezerane abanyabrazil ko ategezwa kugira ante kubatsinda n'igitsindo rero iyo ibura ya Alonso abantu benshi bakunda kwirinda amajambo nk'ariya kubera na majambo aba avugwa ku rukino riko rukurikiranwa n'isi avugwa cyane mu binyamakuru iyo resultat zitandukanye n'ivyo usanga bagaruka cyane hatangura vya bindi vyaravuzwe rero uzosanga abantu benshi nk'abamenyereza uzokumviriza nk'abitwa ba Ancelotti iyo bakina no mu adversaire birinda situation nk'iyo umva ko bavuga amajambo cyane yo guhayagiza inguvu z'umu adversaire kugira ngo peut-être niyo resultat yoba yabatsinze iyo pressure ntibeho haganirwe resultat muga ntihavugwe cyane ivyo wewe wikuriye mu kanwa kawe nkuko wabibonye rero Rafinha yavuze amajambo confiance sinzano yaba yayikuye kuko yirengagiza yuko agiye gukina na Argentine nziza champion du monde iheruka Alonso yamyavuga ati iyi nyenyeri iri ngaha ishigwa ko ku jazz yuheruka gutwara igikombe bambere mu byo barimo muri ibi bya qualification nikimenya Argentine yakinye ikeneye inota rimwe gusa kugira ngo ikonfirme itike kuja mu gikombe cyiza barabambe Argentine Brazil iracari yakane hari amanota 21 icyanyuma Argentine uwitwa Rafinha yirengagije nuko equipe ya Argentine kikinira muhira kuri stade kiki yakira abantu bashika 90 iyo stade rimwe na rimwe akubwiye ngo abanya Argentine baranareka ikuzuriga kwiza 100 ni stade yitwa Estadio Mas Monumentale donc yahariya ni kibuga cha River Plate ni kibuga gifise amateka menshi cyane cyakiniwe ko n'igikombe c'isi cyo mu 1978 urumva muga ni kibuga kimaze imyaka myinshi cyane cyabaye kuva mu 1938 urumva ni kibuga gikomeye cyane kiri Buenos kumugwa mukuru noneho bivanye n'ukuntu River Plate kinye na ntuzenya na Boca Junior iyi ni bayita classico bayita super classico ni match ikomeye niyo classico ya mbere ku isi bayita super classico niyo classico ya mbere ikomeye kiki bakubwira igiye gukinwa abafisa abavyeyi ibyonezere barabadugana ruguru kwanza match banzihire ni match ya ikwibayihitana abantu bapfa urumva rero igacihuza n'ikintu kimwe ivyo byose biba biturutse kuki ku nguvu z'abafana Argentine ni gihugu ca mbere cerekanye inguvu z'abafana mu gikombe c'isi giheruka aho reba ari Qatar ugaca rero wirengagiza ikintu nk'ico ubasanze muhira Rafinha batise ntituzi ico wagendeye ko kugira ngo uze kwihanga biriya bihumbi n'ibihumbagiza bizoba bigukikuje muri iyo match Rafinha niwe yateye induru nyinshi mu busanzwe ari amajambo muga ubona ko ku ruhande rwa Argentine amajambo ntiyari menshi kuko ugiye kuraba nk'uwitwa Lionel Scaloni baramwaje ati kumajambo ya Rafinha uvuze ko ikati jewe vraiment siko ndabibona nivyo iguma ari match iri important ku mpande zose mukajembo natwari dukuye kwitaho ikintu kimwe ati sinzi ko mwibuka ifoto ya Messi na Neymar bicaranye inyuma ya finale ya 2021 ati tuba dukwiye kurufata nk'urukino ruri important kuri twese mugabo rudakura ahubwo bugenza ati nibaza yuko kijya cari kimenyetso kidasanzwe umwe yatwaye igikombe undi mugabaricaye batwenga ati nibaza yuko kiriya gihuza abantu kurusha uko ibi bintu vyoza bizana induru nyinshi cyane uku ariko rero ni Brazil vyukuri mu bihe barimo Argentine rero barusha kuba mu bihe vyiza ejo wavuze ko amahigwe Argentine Brazil ndakubwira nti Brazil ashobora gutsinda Argentine mugabo uvuze amahigwe vraiment ntayirusha Argentine noneho umuntu yari yiteze ko Argentine yonatsinda Brazil muga atari kuri yababatsinze ibitsindo 4 kuri kimwe ivyakurikiye ngo turaza kubigarukako mugabo yari match Argentine berekanye ko bagifise byinshi barusha Brazil atarabakinyi bo mu kibuga kuko Brazil Argentine yari ifise nabi ibuze bari important cyane bari bafise Messi yewe n'uwitwa Lautaro Martinez nabo bari bafise ariko berekanye ko uretse igikombe c'isi uretse Copa America zibiri bamaze gutwara bagaragaje yuko kiki bamaze kubaka groupe iri homogene groupe iri en cohesion groupe iri collective ku buryo nabo bura babiri beza abasigaye bakora akazi nkuko bategetswe kuba bagako eka none ufatira no kuki ufatira no kuri
ano ma squad yabo je mbona yuko ino squad ya Argentine hari cinshi cyane gose sumbije squad ya Brazil kuko iya Brazil genda urabe harimo benshi bashashe batadonk izi match mweni zinye rimwe na rimwe bataramira kabuye kabagabo kazo niko no bivuga kuko raba nka defense ya Brazil ukungene yari imeze uyu Muriyo ababa uriya yakinanye na Marquinhos ninde uwo Muriyo nakubwiye nyene hama ukaza no hagati mu kibuga ukabonamwo nivyo Andreas Pereira numwe bakinyi novuga manyeri no selection ari kuvyukuri iyo bakwiye bose ntabwo novuga atangura mu kibuga murabona ko bari witwa Guimares niyo siho yarari urumva ni na elema baba bazikomeye Guimares vraiment afise umwanya muri yeki ugiye muri Argentine iriya squad iramaranye imyaka myinshi baramaze kumenyerana cyane gose batagria Afriko yatangura batakaza ba Paredes hagati ya ba Enzo Fernandez ba Rodrigo de Paul ba Macarista Enzo Fernandez donc ni squad vy'ukuri bona ko bafise experience ihagije ntaguciriye mwaro deja nka Molina na Rodrigo de Paul nabo ba Angel Correa na bujya muri equipe naso umaze kugira abakinyi batanu kura muri club imwe n'ubutunzi budasanzwe Julian Alvarez bava muri Atletico bose muri Atletico nujya muhungu wa Simeone urakoze cyane rero Argentine uriko rayiraba ni equipe imaze kuba mu mateka y'iyi equipe yamye igira abakinyi beza b'imbere mugo ugasanga hariho desequilibre mu bice vy'inyuma guhera mu igori uravya nka Argentine ya 2010 muri mondial wasange yujuje abakinyi babasatiri ifise Aguero ifise Tevez ifise Angel Di Maria ifise Messi ifise wa ndeyora yatakira Real Madrid Gonzalo Higuain ariko kuva hagati kuza no mwigoro ibaze kandi bose babaseleksione nimero 3 wo muri Chelsea cagitama citwa gute Caballero urumva ugasanga barakenye cyane uno munsi Argentine ifite umunyegori yirirwa aratwara ubushimwe bw'umunyegori wa mbere ku isi Emiliano Martinez izo ni nguvu za mbere bafise kuko bari sude mwigori ahantu basa nabaho bagatowe ni defense yabo kuko defense muri rusangi kuko uravye Molina sumutitira rijana kujana muri Atletico ukaraba ku ruhande rw'iburyo uri Tagliafico wo muri Lyon ntakomeye cyane kuko go Argentina ubumengo bakuye kuba bafise umukinyi omwe muri Real Madrid Barcelona muri zimwe top ziri hejuru Tagliafico urumva ko ari uko Kuti Romero muri Tottenham sugwego go hejuru mugani nawe wo kwita mwiza niwe mwiza muri abo kuko uri kuri Otamendi ni mwiza mugabo wo muri Benfica ni imyaka afise ni myinshi cyane ariko ndakubwije ukuri trust me gehera hagati McAllister wa Liverpool Enzo Hernandez wande wa Chelsea Rodrigo de Paul wande wa Atletico bagacabi no mwijoro rieze bakinishije na Paredes si mwiza cyane muga amaze yige nawe nyene arakonfirma ugacuza rero muri atake dufate na kiriya gihungu ca Simeone kiriya naco nikigwanye ushobora kugezana mu bakinyi bo muri Mediano iyo badafise Messi nande na Lautaro Martinez batakishije uwitwa Almada n'uwitwa Julian Alvarez kubganja ari mu ba numero 9 isi ifise uno munsi beza bari yanform iyi equipe irakomeye nziza gusumbya Brazil no subi inyuma ntituvuze aba 11 ongeramwe Messi nande na Lautaro chundonda equipe nationale imaze gukonfirma 11 bamaranye igihe nka Argentina ahubwo ukiri ngaho nyene uno munsi tubona iyi generation urazi ko yatanguye igihe batakaje Copa 2019 twoshobora kugereranya iyi generation ya Argentine na generation yo mu myaka yahera ya Brazil ya ba Ronaldinho ba Rivaldo ba Ronaldo Nazario nubundi wo bikompara kuko ba Roberto Carlos imwe yamyeho ikora ibyiza gusa wo bikompara kuko football y'iki gihe iratandukanye na football y'ico gihe we wavuga uri kuravuga muri iriya myaka ya kera Alonso subira inyuma urabe equipe zagendera ku ma individuality
nukuvuga mwebwe mufise umukinyi gomba usubire muri kahise za mondial zabayeho na za Champions League iyo ufise umukinyi mwiza ku isi waratwara igikombe nukuvuga umukinyi umwe yashobora guhega equipe akagira mugabo ubu football yarabaye science umukinyi mwiza hagati y'abakinyi benshi babaye canke bantavyo ntaco bamara nikimenya ninde ni Cristiano Ronaldo nande na za Portugal ba Lewandowski ni Messi mu myaka iheze iyo baba bafise ibihengere ku yindi myanya ubu bisaba yuko groupe iba nziza kurusha uko wogendera ku mazina iyo Brazil rero wari kuravuga yoyo mu bihe yarimwo byarashoboka kuko yabifise Ronaldinho na Matara abo bonyene baratwara umugwi kusubiye inyuma bari aba defenseur nta nico bari uretse nka ziriya mpande abitwa ba Roque Junior ba Edmilson naho bakenye bahambaye ngo babitangaza Carlos na Cafu nibo nibo bari bakomeye cyane nk'inyuma rero ibihe si bimwe muga bamwe mu bihe byabo amaelema yaraheka ni naco cabahaye ibikombe mugo no munsi equipe zikeneye collectivité zikeneye equipe iri homogene kuko Argentine ku mazina ntisumba ubwongereza kuramwe iryo zina ryitwa Messi ucumfatira abasigaye bose nk'inyuma y'igikombe c'isi bari equipe bayabaye cyane ahubwo Argentine ni equipe ije yubaka equipe iri collectif no musi bari kwagendera ku musaruro uri collectif sinabo basumbana za irigwe kuri hariho bimwe president wabo w'igihugu Lula da Silva yavuze avuga ijambo avuga ati jewe sigaye mbabazwa na selection ya Brazil ati babakinyi twara tufise twiteze bakini buraya nta kintu na kimwe bari kubaradufasha ati rero jewe ubahubwo je préfère kubona abana b'igihugu abakina muri championnat wacu ngaha muri Brazil aribo bakina atariko kubera abo twizeye bakina iburaya nta kintu na kimwe kwadufasha kuko Brazil ko yasubiye inyuma ati nta kintu na kimwe kwadufasha jewe je préfère yuko bofuma bakinisha abo ngaha abitwa ngo bakini buraya babareye ko nta kintu baza kudufasha muremeranya nawo president yavuze ijambo nta muntu numwe arisuzugura iyo president avuze ijambo mwese muri ca mukagiyumvira ko Alonso mukarironderamwo realite yose yoba irimwo president wari we wese ku isi yava kagera yavuze ijambo abantu byo bose baragiyumviriza bakagiyumvirako mugabo hari gihe uyu ashobora kuba yaravuze ibintu kubera gashavu cyane nk'umuntu afise ubumenyi buke mu by'umupira w'amaguru ariko iyo Brazil uko imeze kose mbwira wayikuyemwe aba bose ariko mbwira Brazil tagiya Vinicius tagiya Rafinha tagira bande nabande nguje kuyitoramwo bande ngo selection yabariya sinibaza ko ari Brazil yociza ngo igira igihagararo ku isi nivyo Brazil hari byinshi buze president yatumye avuga iryo jambo hari byinshi ibuze byatumye president avuga iryo jambo kuko Brazil ni Brazil itegezwa kubarizwa mu ma equipe ya Alonso atwara ibikombe aho yitavye hose competition yaba muri mondial Brazil yeruze no gushika muri demi finale ivyo birababaza kuko nibo le plus titré biyo mondial muri ntuze Copa America bayiheruka 2019 imyaka irikira ba myinshi ariko president ashobora no kuba yagendeye muri Brazil yatanze umusaruro mwinshi uranga Brazil yatwaye ibikombe bitatu biri muri vyinshi Brazil yatwaye reka dufate bine muri Brazil bine muri bitanu bafise babitwaye bafise benshi mu bakinyi bakina mu champion wabo kuko bitatu byo batwaye bari kumwe na Pele benshi bakina muri za Santos na hari iwabo peut-être president avuga ati dufise bezi buraya ariko niba ariko baraduha nk'ivyo benshi bakina ngahi iwacu baduhaye aho re president ucuvuga uti yitiranije ikintu kimwe yitiranije ibihe ntibikiri ivyo kuko ico gihe Brazil nta n'umwiza yari fisi buraya umwiza yabimufise hari iwabo nyene ariko no munsi ya Alonso irafisa beza bo muri Brazil muri champion wabo byukuri botanga umusaruro kurusha ivyo bike bariko baragaya bitangwa n'abavuye buraya ucahumva ko ivyo bintu ntibigishoboka ivyo bintu ntibigishoboka yari ahihende hari akantu nyene ubabona
kuko utaba deep cyane mu bumenyi bw'umupira yakoresheje mugabo Brazil mu byo bokosora byose no mu byo boshobora gushika ko vyanga vyakunda imbere mu byo bazogerageza bazobishikanwa ko nabavuye Buraya pana abo muri ntunzi nuko urukino ruhera ibitsindo bine kuri kimwe ariko ivyabaye ni bimwe Paredes avuga ati burya Rafinha ntire kuvuga amajambo nkarya ntushobora kuvuga amajambo nkarya hama mu kibuga biteza kugira effet ati byaramukurikiranye bose ba Julian Alvarez baragarutse aho gati byukuri nivyo yaravuze amajambo atadushimishije ariko twebwe ico twategezwa gukora ni kumutsinda tumumara maje nka kujya urabona yuko n'abarjante urabona yuko mu kugerageza mu kurondera gutsinda ibitsindo byinshi kwaro kugira nyene batanga inyishu y'ivyo witwa Rafinha yari yatanguye avuga mu imbere y'urukino kuko urumva bati yatugaye romba ibitsindo bine tumwemeze nibaza yuko iyo atavuga ry'amajambo ibi bintu byari gukunda nabonye aka video match iheze ariko aramera nk'ubusohoka Gardien hariya Emiliano Martinez amera nk'uwiruka amucako ujyana warapo amuciye ko were ko aranyaruka hama Paredes nawe aja kumukonsura mukura ko kwitama nta nubwo babikurikiranye canke woba wavyitiranije burya bwose bwarabucokoranye nibyo Paredes yigize ngo ariko aramukonsura muga nawe yagize akantu ko kumucokoza kumusunika asunikira ico rero nico batabuze bari abagabo urumva habaye ibintu bikomeye hariya araza ngo bagwane ariko ba Jorinton baraza kumufata bati bireke vyaheze ibiki hariya nk'ivyo Yves yavuze ati yari Rodrigo do Paul abwira Rodrigo yamubwira ati wewe amubwira amajambo atari meza amubwira ati burya jewe mfise Vinicius Rodrigo atanga ariko Rodrigo mu Vinicius acaraza byinjiramo amubwira ati mfise ko panzi biga ku Dimone aba Vinicius acaraza ngo James ngo Champions League urumva umengana ibintu by'abantu bakiri bato abana ivyo ni ibintu abakinyi muri werekira oya uko no gucokorana kw'abakinyi muri rusange n'abamesi ivyo barabijamwo ukabona yuko ati none ivyo byari bikino muri iyi match irimo tension nini ahubwo nyene nivyo biryosha match irimo tension urabona hajya yaje kumukorako agiye rego bagwana ko uhunga amukweze hariya n'abandi urabona hariya abandi bari hariya bari ko bavugana ibindi urabona yuko yari match imwo tension nini ya cyane gose urumva ni match yariteze urabona ko n'abafana bari benshi gose stade yari yakubise iruzura rero ni match ubona yuko igihugu ca Argentine cihanikirije kibabwa ati ntimuze musubire muzo kwa nutwemera turubatsinze bine kuri kimwe kuko ibi inye Brazil itari muhira gutsindwa vyashika gake ariko Argentine n'ubwa mbere yabaye Brazil itsinzwe ibitsindo bine muri izi match za qualification ihero gutsindwa byinshi ni rya mbere batsinzwe ibishika bine kuva batsinzwe n'Ubudagi indwi kuri kimwe kuva batsinzwe bingahe bita indwi kuri kimwe bo muri rusangi ni match yandikishije amateka mabi ndavuga Brazil kuko ibitsindo bine bareka gutsindwa match yari yose nubwo iri officiel ibi baheruka gutsindwa ibitsindo bine bikuduga 2014 urumva 2014 ahandi hoho uraza kubona yuko defete yindi muri zino nkino za novuga za zibihugu novuga bihangana cyane ahandi hari kera cyane gose muri 87 muri 87 aho batsindwa na Chili ibitsindo bigera kuri bine byose kubusa ariko kuva ngaho onye Argentine cabaye igihugu ca mbere gitsinze Brazil mu nkino zibiri gware na retour muri zino nkino novuga zo kurondera qualification ya mondial naho byari byakabeho hama Brazil yankesheje ibitsindo bine muri zino nkino za qualification y'igikombe cy'isi ku ncuro yabo ya mbere mu mateka mu mateka urumva ko ari ikintu kitaba kimeze neza namba yumvire nk'ivyo onye bibaye ubwa mbere ku ncuro yabo ya mbere muri zino qualification
za mondial. Hama Brazil kandi yaronse défaite nini ya cyane gose contre Argentine kuri toute competition confondi kuva mu 1964 aho bahurira mu gikombe cyitwa Coupe des Nations. Argentine batsinda ibitsindo bitatu ku busa. Iyi ni indi lourde défaite bagize kuva muri iyo myaka ya 64 urumva yuko byo kuri ari mateka mabi kuri nako kuri Brazil. Ama Argentine yoyo kumwe twariko turavuga ko ari equipe novuga muri kino gihingo cya vuba ari equipe nziza yoyo uraza kubona yuko ku ma match 35 bobo batakaje bamaze gutakazamo match zitatu zonyene kuri match 35 baheruka gukina kuva novuga novuga mu nkino z'igikombe c'isi cha 2022 urumva ne kuvuga yuko bafise victoire 22 bakagira nire zigera kuri 10 urabona uretse nk'ijya match batsinzwe na Arabie Saoudite nta muntu yibuka indi match ya Argentine heruka naho nyene umva ni hasigaye twoca turondera defete zindi zibiri zonyene kuva novuga bavuye mu gikombe c'isi urumva yuko ari equipe nziza ama twavuze ko Mateus Cunha yatsinze igitsindo ciwe ca mbere muri selection ya Brazil kunchuro yo ya mbere wanashima nico kimwe n'ujya muhungu wa Diego Simeone nawe yatsinze igitsindo ciwe ivyo papa wiwe atakoze mu nkino nyinshi yakiniye Argentine uri anye Diego Simeone kuko yakiniye Argentine inchuro bakina na Brazil bien sûr inchuro 13 ariko uyu onye ku minota yiwe ya mbere akinye contre Brazil araronse mu gitsindo urumva ko bakita El Cholito urumva ko nako nyene gashitse kandikisha amateka by'ukuri nivyo twovuga kuri no match nta zindi statistique nabonye ari nyinshi muri ubwo buryo Alonso ziri important zindi ni mu bihugu by'Uburayi yego nazo nyene ni sawa zivuga sino twovuga nka statistique ivuga nko ku gihugu ca Venezuela Venezuela bariko bakina na Bolivia ama Venezuela baratsinda Bolivia cyo twovuga kuri nuko Venezuela ntibari bwatsinde match nimwe kuva 2023 batsindwa na Chile donc batsinda Chile kuva 2023 urumva ko hari haze match nako imyaka ibiri Venezuela badatsinda ariko baje novuga kugira gutya batsinda igihugu ca Bolivia ibintu vyiza cyane gose bindi twovuga ku bihugu novuga nkande twovuga ibihugu byace vyikalifia ubwa mbere bwo kugeza byaronse itike Etazini bari qualifié abo bobone kwa bazona Argentine Ubuyapani Mexique Canada Ubuyapani na Nouvelle-Zélande hamwe n'igihugu ca Iran aba rero na Argentine cyo kimwe ibihugu ndwi nivyo bimaze kwikarisha kugeza mu bihugu 48 vyitezwe ibihugu ndwi ibibanza urumva indwi biramaze gufatwa hari yanyari ku munsi wejo muri Asia bariko barakina naho nyene ya ibihugu nka Ubuyapani bwaranganyije na Australia ariko urumva ko bamaze kwikarisha igihugu ca Iran caritwaye neza Iran rero bikarifye mu gikombe c'isi hariya rero bagarutse ku gikombe c'isi ku ncuro igira kangahe ku ncuro igira ku ma edition kuri edition igira kane kuko izi zitatu zose guhera 2014 baraje mu gikombe c'isi 2018 na 2020 baragarutse kuri indi edition igira kangahe kuri edition igira kane yikurikirana kuva kwa Espoir uribuka Iran muri 2020 Iran batsinda bagira match nziza contre Espagne nizi za Portugal bari kumwe mu itsinda hama rero ikindi twovuga nuko nitwa Iburaya ngira ngo twobanza tugaca mu maresita cyo mu maresita ingene vyagenze hariya Iburaya kugira ngo dukwakwanye Alonso uri bufise hafi kwakwanye Iburaya nuko igihugu ca Macedoine banganyije na Pays de Galles kimwe ku kindi ama Montenegro batsinze Irifero 2-0 Liechtenstein batsinzwe na Kazakhstan 2-0 Israel batsinzwe na Norvege 4-2 ama igihugu ca Gibraltar kimwe navuga ejo
batsinzwe bigera ibitsindo bigera kuri 4 byose ku busa na Republic Czech. Moldavie baratsinzwe na Estonie ibitsindo bitatu kuri 2 bitatu kuri 2 nizo match zabaye i Buraya. Rero tukiringa anye i Burayi uwitwa Erling Brot Haaland ngira ngo kuba ari kumbonesha kuri ya Abuja TV babonye no vuga hari yanye muri vuga kuri Erling Brot Haaland yakuyaga higo kuwitwa Gerd Müller Mudagi yakinye muri za 60 muri za 70 hari yanye wewe kuri match 33 yatanguye gukina za mbere yatanguye gukina equipe ya UNC gihugu ya Budagi yatsinze mu bitsindo bigera kuri 30 nako 40 ariko uyu unye ari Erling nako bitsindo 30 Erling Brot Haaland kuri match 41 atsinze mu bitsindo 40 avec ino selection yiwe yande ya Norvège cyumva rero uburyo uno no mugaba dasanzwe kuvuga ko kwikira match n'imiburiburi arafise 0.99 y'igitsindo urumva ko nawe ari umuntu adasanzwe no munya Norvège ni nk'ivyo twovuga ni nk'ivyo twovuga ku bijanye n'ama statistique yagiye rap nuko ubona yuko ibihugu udusaba kutwibutsa ibihugu maze kuroka qualification twavuze Ubuyapani leta z'ubwe za Amerika Venezuela yari yarimo Nouvelle-Zélande yari byo ku Nouvelle-Zélande naho nyene kubera baba biribereye hariya Canada wari wayivuze ku mugano wa Buraya nta kiramenyekana baranatangura bamwe abariho batanguye gusa abandi ntibaragira kuba bakina. Bon ayandi makuru nuko abagabo ntibajyanye match zapfuye guhera Araujo yafashe indege jet privé yiwe aca hitana Rafinha semena kubwiye urumva ntibajyamye by'ukuri ahitana Rafinha baca bahitana rero nabandi bakinyi batandukanye bace bafata indege iza kubashika ni Madrid 16h30 urumva hanyuma Madrid biteze yuko baca bafata bisi ubwo nyene iki batwara Barcelona bahashika 18h kuryama ni ryari wapi bajya mu ndege bagenda bagiye mu ndege urumva ayo masaha bafata deja bafashe urugendo kuva match giheze Araujo abayabarindiriye mu match burya na resultat z'imatch ya Brazil Rafinha aje Araujo amubwiye ati bana byakinze gute ati batiko nariko ndabagawe bine ati je mvuye Bolivia yatunganye busa ku bundi urumva rero nuko baza gushika 18 baza bari Barcelona baca bajyame ejo rero umumenyeza azodesida nyimba kinisha Rafinha nyimba bigiraga ashaka kumuhanga 30 minutes za nyuma kuko babanuze Araujo bo bakinye kare gatoyi bakina na Bolivia match yarigoye cyane kuko Bolivia bakinira ahantu hejuru bakinira ikibuga cyabo kiri hejuru hamwe bakina umengo nta nimpuye mu bafise mu minota 20 nabonye foto y'uwitwa Valverde n'uyu Araujo bose bifashe ku mavi nano ari condition climatique mbi cyane kuko ni kibuga kiri hejuru barakanye gose nuko urumva yuko baza gushika uno munsi ku mugoroba ntawo bizi kuko n'urukino murazi yuko basavye cyane gose Barcelona bati burya rero mwebwe La Liga muraduhohoteye abakiyi bacu so baba bahari ariko baravuga ati mutegeza kurukina rero bashaka kubakinisha kuko bavuga ati bariko badutega imitego kugira ngo dutakaze amanota dufise imbere ya Real Madrid na Atletico Madrid ariko ntawo bizi bizovana na Hansi Flick ni ibihejeje gusohoka nuko igikombe cha Coupe du Monde Club bavuze yuko uzogitwara azotahukana imiliyoni 117 ni menshi franga atari make amafaranga atari make ayahe uzotahukana igikombe Coupe du Monde Club kimwe cimirije ahubwo bivugwa yuko FIFA yemeye guheba vyose zo kwinjiza muri ico gikombe gihebere aya bari kompasa azotanga 117 millions d'euros. Bon ubona yuko FIFA UEFA bose bagiye inama après aho imigwi ihatswe kugira imigumuko yuko create iriya bayita Super League
barondeye uburyo rero bwo gushimisha imigwi ku buryo itazosubira kwiyumvira ico kintu none hagiyemwo nino Mondial de Club Alonso hari ukuntu iyi migwi itayiyumvamo babona ko ari competition je kugwiza ama match gusa kunabaruhisha rero bagombye kuyiha agaciro kumbure ko amafaranga y'imigwi idakura mu maligi yabo kugira banayitabirire cyane batangwe bumva ko ari higanwa by'ukuri by'ukuta neglige uzi yuko FIFA yashizeho exigence ivuga ngo ndabizi yuko iyo muje gukina muca kuregeza muca muregeza ntimushiremo abakinyi ati biratanzwe ni itegeko yuko umukinyi w'umustar ategereza kuba ari mu kibuga ama group azoba meze kuri yafsa yabiduha insho ciza cyo kuba kuri Buja TV no kuri Buja Media no kuri Buja FM kuri page yacu ya Facebook Palmeiras za FC Porto urabona ama group nayo rero uraraba ukabona nko mu equipa ari mu bihe vyizi iki gihe club ibuzemo ni nka Barcelona Arsenal ubonye Mamelodi hariya Mamelodi zobirike hangana na za Borussia Dortmund urabona hariya za Inter Miami zizwazi hari za Juve za City ama equipe nyene ava mu makontina mato azo beneficia kwipima nkizi rero ni ndoto zo kureva zo kurota no bwa nko kubigwi yacu bega tuzohurira he na za Manchester City imigwi yacu